Tugira amahoro, tugira amahoro, samba amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane bw'igihugu cyacu. Hadi kuzoza inkino mpuzamakungu murakoze mwese Imana ibahezagire. Tugira amahoro, tugira amahoro, samba amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane bw'igihugu cyacu. Uyu munsi Imana yacu yagize Dr. Mukanyamuneza, abarundi twese turanezerewe. Dukomere amashyi Imana yacu. Mu munsi mwiza cyane turi kumwe twese, turi kumwe twese, birashoboka, birashoboka. Nta majambo menshi mfise, mu kirundi bavuga ngo uguriwe neza ntiyongeze. Iki kibuga murazi ingene citwa, ni ikibuga c'icibutso c'abiguze igihugu c'Uburundi.
n'icyibutso cy'umuntu wese yitangira igihugu. None abarundi turerekanye yuko turashoboye ntidusubire inyuma cyane. muribuka igihe twagitanguye ijambo twavuze tuti uru ni urugamba rw'amateka. misiyonesi twabuze agateka. twavuze turatanguje umugambi agateka, operasiyo agateka. none murabonye yuko bishoboka. mumenye yuko Imana yamaze kugurura intambwe y'iterambere ry'Uburundi. ubu ntacyo gukora. murabonye yuko tuvuze ngo dukore iki kirashoboka. tuvuze tuti mu 2060 Uburundi buzoba igihugu giteye imbere. ntidushaka mu 2060, dushaka icyashitswe y'Uburundi mu 2040, kandi birashoboka. mwibuke ingeri igitunga cyasa mu 2005. mwibuke ingeri igitunga cyasa mu 2005. mwibuke ingeri igitunga cyasa mu 2010. mwibuke muce murabigera gisuna mose. muca mubibona ko bishoboka. bishoboka ryari? turi kumwe twese. nta mahera y'ikigega cya leta, nta bijeri yateguwe. mugabo abarundi bavuga tuti turi kumwe twese birashoboka. tuzocubaka kandi tuzoshika. hariho benshi batavyemera. ubu mugwi warajeje gukurikirana inyubakwa y'iki kibuga baravyibuka. ndabahamagara nababwiye nti ndabahaye indwine mureka ikibuga cyose kiri hasi kandi tuzoza kiduga. bose barandatse ntibavyumva neza. icabo namubaze umushikiranganji yarajeje ivy'inkino w'ico gihe, honorable Niyibigira Ezekiel, yaragiye avuga ati ivyo ntibishoboka. indwi ya mbere usanga ntagisambura ngo bije ihehe rw'amahera arihe gutembera. ntibijya muranavuga ku rugamba urahimba usenga iyo senga. usenga iyo senga ndayizi. imaze kugira ngo kora tuja gukivi biratugenda bigenda. icyo gihe barase kwisambura ngije niyiziye ncavuga nti ubu nyene aherekeza arabigera imashini gusambura. iyo bagore ca gihe co kuri Yesu baca bambamba ku musaraba barakoze ngo basambura mu kibuga nkacubaka kw'isi itatu, kuko babaga akamara dufise. itunga rya mbere ririnda ku mutwe, ahantu umutwe n'aho itunga rya mbere. itunga rya kabiri ni iki gikenye, izi ngome z'Imana yaduhaye. naraharuye sanga nta na rimwe nta munsi n'umwe nabonye Imana yaremye amahera. nararondeye mu bitabo byose by'ijambo ry'Imana, ibe Korowani ibe Bibiliya, nararunze umunsi Imana yaremeye ko amahera. mugabo Imana yaremye itunga turarifuza. yaremye kw'isi natwe turitunga. tugiye hamwe twese rero iryo tunga riba ribonetse bakiboneye neza. abarundi bari mu miheburo bavuga bati maze byose ndakurorera agapira. nanjye ni powa Mungu yuko. powa Mungu yuko. bavyumvise bagiye gutangaza icese yuko ubu tuzorana agapira mu nkino mpuzamakungu kandi mu miheburo. ni Imana y'akandi karyo, ntuzegere Imana y'akandi karyo. iyo bari DJ irasana agashirako. DJ ntabwo n'umufasha
Imana kani kajo. Meditation. Imana kaya ipaka sabero dese kuri kumwe. Iri birakora. Akatanga karimunima iri mojo. Iri mojo. Hadi nyuma kugira kuweke arena. Nakuye kubivuga abaserenisha ubaramaze kurenza amaremo yayo bamaze kuzana no kubako bareza kuye kuvuga gusa aho ukeye muzobona gutanga kandi muzobona iduga mutuza kwinjira tugenda step by step. Ojigo sobihura, wasikigo chara, ojigo tijibagaro, wasikigo betero, ahora variko bagaria, uvariko varapega, wasarindiri mozishige. Ate modeshi, ojishi ojobi ehura, wajibiri bosara, ojishi ojishi bagaro, washizu omezero, amahora bariko bararira, ubariko barakwega. Materiale produzione, Urimaya Kalivado, ibikorwa biribonekeza n'umunsi n'abagabo benshi nicyo gituma nagomba kubasaba abarundi mwese barateraniye kuri iki kibuga turacubaka abarundi wese nashibuke ko ari intwari umwe wese amenye yuko ategereza kuba intwari muri iki gihugu umwe wese azasige ngaha mu Burundi ahasize sinyatire abarundi bose umwe wese kuko Imana yatwemeye ngo duhindure iyi si umwe wese ateza gusiga ikimenyetso cy'ibyo haciye none rero ko tubonye ko bishoboka iyi ni inkongi nagira ngo mfatanye nshimire abantu bose batereye muri iyi nyubako mbereye kuri mwebwe nyene bene igihugu Burundi sefata rero abatugiye imbere hariho umugwi watugiye imbere ukurikirana ingene twubakwa hariho n'abahinga ariko muri abo bose nagira amagana umwe gusa architect methode
ntagira esheke ubu nyerekeje kwinjira ikirima cy'umukuru w'igihugu hariya haruguru niwe yacubatse niwe ntumwa yanjye mu bijyanye n'inyubako n'abandi bantu bose niwe ntumwa ngo ngeni akabona jewe agira icegera ciwe ga rero n'amasiteke gatoyi n'icegera ciwe muri arisitekitire nibange n'ubu ntacyo ararusha gatoyi kugaragara ibyo ushoboye heza n'amagereza rero ku izina ry'abubatse bose niwe yashatse kw'ikimenyetso mugabo n'abandi barafise amasertifika yabo muga nawe rero ntari ahantu utabonye rokomanda anshe yubatse gaze garagara mutabonye uyarira nawe kuko tuze gusambura wewe yarinda muga abandi bagatinya leta ugahamagara bagasa dusambure hagakubaka uretse mu buryo twubatse burya mu kirundi barabivuze ko atagapfuye ntagakira urutete rwa sinapi igatoyi cyane rudapfuye uruwere ruza mu kuzimu ntirushobora kumera mubwiye umeze ko igiti kinini cyane nyereka zose ku isi zikarikako nicyo gituma iminsi yose uraza gutera urubuto ntabwo ari abakwateye rero abejoje sinza kwishima ngo ndamuhaye iki gipapuro iki ni foto gusa bwazayimanike abana bazavuge batura umugabo n'abuzukuru wiwe n'abuzukuru wiwe mugabo nane ndamuhaye agahimbaza musyi k'imiliyoni 10 agahimbaza musyi uriya tabusi ariko nange nimuze gusa rero kita agahimbaza musyi barakoze cyane kandi banahanye basariho wemaze akabirori n'urabwiza bamuyuko webracakora generali mugenda murabizi ubu ni ibyiza akabikeyi ende maradoresa umugabo w'abajeni kandi kugereza iyo nabivuze rero bakora kubyanga genda musore Bibiliya iyo uyemera n'umuhizi karebe igihe Imana yavuga ko yazashika mu gihugu cy'isezerano we na Yosuwa bashize bamaze gushika mu gihugu yabwiye Yosuwa ngo bijyagiye kubacyumva iryo jambo nari mfite imyaka 40 ngo none naravuze 85 ariko mfise za nguvu nari mfise imyaka 40 jewe rero muri sasa zangu zigumu ngene mubona kuko ubuhinzi bw'ubu imyaka n'igiharuro gusa uburundi rero turi ku mushinge nababwiye yuko umwaka w'2025 ari umwaka w'umutari ari umwaka w'umushinge wo gutanga urugendo rurora mu gihugu giteye imbere turi kumwe twese birashoboka ubona gutekeranya ubu mwarabyumvise ko ari ibyo umoja wetu ndio nguvu zetu. Leo reka ndeke kubarambira nshimire ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ku ngene ryadufashe mu bwoko ngo n'Imana ifashe uwifashije iyo tutatangura ntabwo nadufasha mugabo dukoze n'Imana tuvuga iti iherekeza ujya muntu kuko Imana ikorana n'abahizi nshimire n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Afurika naryo nyene kuko ryarakurikiranye ritwereka ibyo twokora n'ibyo twohindura ibyo tugira neza ndashimira rero ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo mu Burundi na cyane cyane umukuru wacu umuhinzi nawe yarakoze bishoboka ndamushimiye cyane kuko nkabona ikigo nakwisi ikibado baraca
mvuze avuga ngo akozora kirazira kuvuga h'Imana. Narashimye cyane kumubwira uti kuruku acagenda akozora gusa h'Imana. Rero ndamukengurukiye cyane kuko yakoze ishimishije. Kandi none ndamukeza kuko mwebwe mw'ishaka ry'umupira w'amaguru mwararusuye kumwizera. Ndamukeze kandi hamwe n'abateze kuko ikintu cy'agarite zigari igihugu ni stabilite. Ntabwo muri perpetuwe okomasema muzagurasubira musubira ubundi azabashije gutangura ntimuzotera intambwe. Ariko kuko ikimenyetso y'uko ishaka ry'umupira w'amaguru mu Burundi yamaze kuba standard kuba birumvikana ko ejo ari heza cyane kuko muriko murakorera ku mbona kazoza. Twese rero dukore turaba imbona kazoza. Mbese rero indongozi mwadushigikiye baje no kudushyigikira uno munsi ndabashimiye cyane. Tugume dusaba Imana kugira byose igume itumurikira kugira tubone iyo tuja kandi tugire umutima wemera yuko iyo tuja ari heza n'umutima wihangana kugenda n'iterambere urugamba utihangana urubira mu nzira ugushike. Tugire umutima rero wihangana. Rero ndakengurukiye cyane indongozi zose. Kuri izo mpamvu rero kuri uyu munsi ndatangaje icese yuko ikibuga cy'umupira w'amaguru cy'Ubujumbura gitangiye kuri icese kandi kizohuza inkino mpuzamakungu. Murakoze mwese, Imana ibahezagiye.